bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, ukwemera kuvyara ubuzima, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Amahoro, mumeze neza? Ego, ni Imana Josiane, umukuza kivi wa Axia Vibes TV, nk'uko mumumenyereye. Ego, uno musi rero, umusi mukuru cane wa Yozefu Mweranda, umunsi mukuru cyane ku rwego rw'isi yose, itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Uwo munsi mukuru bawuhaye umweranda Yozefu Mweranda, bawushizeho ufise umuvunyi nka Yozefu Mweranda kuko ari umuvunyi w'abakozi. Yarakoreye umuryango Mweranda, awukorera n'ubwira bwinshi. Turasaba rero uwo muvunyi ngo adufashe mu kazi kacu ka misi yose. None rero kuri uno munsi kuri Axia dufise umutumire adasanzwe. Dufise umutumire adasanzwe, atwibwire kandi atubwire n'ibidasanzwe. Mbega mutumire, mwotubwira akazina kanyu? Jewe nitwa Irakoze Janine, iryo zina ryanje. Intahe yanje yerekeye gushingira intahe Yozefu Mweranda, umuvunyi w'abakozi n'akazi. Niyo ntashaka kubashigira. None rero reka ndababwire igisabisho noba narakoresheje mu kugira ngo sabe Yozefu Mweranda amfashe. Yozefu Mweranda naramusavye nkoresheje igisabisho c'amazina yiwe, amazina Yozefu Mweranda. Ico gisabisho nakoresheje mu gusaba ngo amfashe ndonke akazi. Kiri muri make akazi kanje ndi umwigisha murezi. Ako kazi nakaronse mu 2020 banje gukora ikibazo ca leta. Muri vya bibazo abigisha bamwe bakora vyatangiye gukorwa muri 2019. Naronse akazi nkoze ico kibazo ituro igira kabiri, kuko bwa mbere muri 2019 sinashikiriwe, ariko muri 2020 ndashikirwa bitoroshe, kuko ico gihe muri komine yose nari ndimwo, ariko ariyo komine Muramvya bashaka abakozi 3. Natwe twari twakoze ikibazo turi abantu 96. Urumva namwebwe gukora ikibazo muri abantu 96, hanyuma mukavamwo muri 3 ntivyari vyoroshe. Rero imbere yuko nkora ico kibazo, kugira ngo menye, narambaje umweranda Yozefu Mweranda mu kuvuga imisi 9 yose amazina Yozefu Mweranda. Hanyuma imbere yuko nja gukora ico kibazo, naragiye mu misa ndaheza ndavuga nti Yozefu Mweranda uze kumba hafi mu gukora, kandi uzomfashe nzoshoboye kuronka akazi. Hama rero ndaheza ndagenda ndakora ikibazo, hanyuma ndaronka amanota 95%. Ndaheza ndaba mu bo bashobora guha akazi 3 ba mbere, kuko nagira kabiri. Yozefu Mweranda rero yaramfashije kuko naramwambaje kandi narabonye ubutabazi bwiwe kugira ngo ashobore kuronka ayo manota. Si ukuvuga ngo nayisumbije ubwenge abandi, ariko nabonye ko ari ubutabazi bwa Yozefu Mweranda bwamfashije. Nico gisabisho rero nakoresheje c'amazina Yozefu Mweranda. Birahimbaye cyane. None mvukanyi, umaze kuranka ako kazi, urumva ko yabikoze inyuma yuko ukoze ikibazo cya mbere bikanga, ugasubira, ntiwihebuye, ariko urumva ko mu nyuma yaragufashije uraronka akazi. None muri ako kazi ka misi yose yoba yabandanije agufasha gute? Canke vyaciye biherana umaze kumusaba vyaciye birangira? Kuronka akazi Yozefu yaramfashije Mweranda. Yozefu Mweranda yaramfashije cane,
ko kubera naho namenye nkabona yuko akazi nakaronse ikete ry'akazi sinashotse ndarironka ubwo nyene. Abandi bararonse amakete barazana ama affectation yaho umwe wese ashobora kuja gukora, naje ndibona ndabona yuko bampaye ahantu hagufi kw'ishuri bita Muramvya ya kabiri, hari ahantu hagendwa iminota 20 mvuye aho mba, ariko ndarindira ikete ndaribura ndamara ukwezi kose ntararironka abandi bari ku kazi. Wanashaka ndimvira ntingira ngo sindimwo, ntingira ngo barankuyemwo, nguma nambaza uwo mweranda mvuga nti urantabara niwamfashije ndamenya n'ikete ryanje uzorindonse. Hama mu nyuma rije sanga haje ikete ridahura na hantu nari nabonye kuri affectation. Mbajije abantwara mu ntara mu vy'indero baca bambwira yuko ahasigaye ikibanza ari aho bampaye, naho hari ahantu kure cane muri komine Muramvya mugabo ku mpera kugira ujabuke muri komine Rugazi. Hama rero ndayikotora iryo kete ndagenda ku kazi, ngenda ndavuga nti Mana nta kundi ko washimye ko njaha muga sinari ndahazi, ndagenda ndashikayo, nshitseyo ndakora ako kazi umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Hari ahantu hagoye kugenda cane kubera twategera imodoka tukayururuka tugasubira tukagenda n'amaguru, dushitse mu nzira tugaca ahantu mu kibira hateye ubwoba cane. Ikibira namwe murumva umuntu ariko aragicamwo ari wenyene, ari ahantu mw'ishamba. Mugabo ndiko ndabizirikana nkavuga nti Yozefu mweranda, wewe wamfashije nkaronka akazi, uzomfashe nzove hano hantu. Haragera igihe imodoka zirazimba, umuntu akagenda akabona yuko n'utwo ahembwe, nkabona neza yuko ntashobora no kuzobeshaho umuryango kubera twaherera mw'ibarabara. Hama rero nkaguma senga mbwira Yozefu mweranda ngo azomfashe nzova aho hantu. Nyuma y'iyo myaka 3 naragwaye ndamara mbere amezi 5 ngwaye, nubwo rugendo runanira kumara, nkaba nipakiza incuro 2. Ndabwira Yozefu mweranda nti aka kazi waramfashije kukaronka, n'ubuzomfashe ndonka ahandi hantu ushobora gukora, nshobora kwimukira, akazi kanje ntikazohere. Hama rero mu nyuma iyo myaka 3 iheze, barasubira baraha abandi bigisha akazi, haca haba umwigisha yashaka aho hantu narindi, duca turaguza. Tugujije canja ahandi hegereye Muramvya centre, hafi y'aho mba, hoho ndahagenda isaha n'amaguru, nzindutse sinirwa ndategera. Kandi naho notegera ngiye mbashitse ku kazi sinsubira kugenda n'amaguru. Ivyo vyose rero vyarantangaje kubera kazi nari niteze ko noronka umuntu tuguza ankura aho hantu, kuko urumva guca mu kibira si benshi bavyemera. Rero nza mbona ndavuyeyo, ubwo butabazi bwa Yozefu mweranda niwe yafashije. Nyuma yo kuronka akazi arafasha ndaronka n'iyo permutation. Urumva Yozefu mweranda ntiyafashije kuronka akazi gusa, na permutation yaramfashije, kuko uwo muntu novuga nti Imana yamuzanye yumva yuko twoguza, hanyuma Imana iraheza iravyorosha, biraheza birakunda turaguza n'uwo muntu. Ubu rero ndabishimira vyose Yozefu mweranda we yafashije kuronka ako kazi nkaronka n'iyo permutation. Hama ikindi kintu candyoheye nuko Yozefu mweranda mu kumpa iyo permutation yampaye nshikira n'ahantu hari abana batonya, utwana dutoya two muri maternelle, nitwo navuye nja kwigisha. Aho uwo muntu twari tugujije natwo n'utwana nkunda cane, kubera imbere yo kuronka akazi ka leta aho muri 2020, imbere yaho nari nkora
mu ishuri ry'abigenga naho nyene muri materinere. Rero nari naramaze gukunda cyane abana bo muri materinere, hanyuma nasubiye kuronka permutation nza nasubiye kuronka abana bo muri materinere, buri wese arakuja kwigisha. Ndasubira ndiyumva gusumba kuko abana nari narabamenyereye, numva ndabakunda, numva ndi kumwe nabo nkabakunda. Rero icyanyoheye nuko abo bana nabaraba niyo bangoye nkavuga nti Joseph Mweranda, wewe uri umurezi, nanjye fasha kurera aba bana batonya, kuko abana bo muri materinere n'abana bagoye kugera, udashobora no kubona ingene bafata keretse inema y'Imana igufasha. Rero n'ubu ndashimira Joseph Mweranda, ivyo byose araheza akabimfashamwo cyane. None rero nagomba mpeze ndabashimira na jewe, nkanasaba mwese abakozi b'iyisamirizi yaduhaye kuganira nayo ko mubandanya mwitura uwo muvunyi Joseph Mweranda, kuko naramubonye niba buri mu kazi ukabona kakugoye ukamwambaza navyo vyogufasha. Niyo ubona yuko uriko uradehukirwa ukamubwira ukamwambaza, vyoba vyiza akanovera k'ico bashaka gukora, naho coba kigoye urakagumana. Ego nico nobasaba, murakoze. Ngirasubiye gushimira cyane umutumire wacu Janine. Imana iguhezagire, ikongerereze, ihezagire akazi kawe, ihezagire umuryango wawe, ihezagire n'abandi bose, mbese irose n'akazi abo bose bakipfuza. Hari kuri Asia Vibe TV, iteka ryanje, iteka ryawe, ukwemera kuvyara ubuzima koko nk'uko muvyumva. Yaremeye igisabisho aherereje aciye ku muvyeyi wacu, aciye kuri kumwiranda ari uwo muvyeyi wa Yezu Yosefu, kandi igisabisho cyarashitse kandi yarumviwe, yarishuwe. Asia Vibe TV, Imana ibahezagire.